aho rero n'inshuro y'umukuru w'igihugu ncangira ko hariho ico batakunda kuvuga cyane mbwa yakivuze byerekeye monetisation y'ivya ekonomi n'ibiriki normalement ni uburyo amafaranga aza mu biciye kuri izi mbuga za Facebook na YouTube kuko ivyo bishika mu gihe hari igihugu cyabagenda mu masezerano n'izo mbuga hanyuma amafaranga arinjira kandi n'ikori yaduka mu bihugu maze gutera imbere cyane rwose muri ico gisata barabikoresha twebwe natwe n'icubahiro uwo mugambi wo porogaramu monetisation y'ibyerekeye Facebook na YouTube twarawufashe umuntu tumaze kuvugana nabo kanatsinda ku munsi w'igerekezo rya kane kuri kuno kwezi turafise inama tuzojamwo yanje hazo harimo representa ba YouTube na Facebook hanyuma turategura kuvugana ingene twosubira kunagura gukorana uko byarigeze kuba hanyuma ntivyakurikiranwa birahagarara ariko ubuye nize yuko baba ba influencer abo bose ugwaruka cyane cyane by'agasapu yavuze abantu bose bashobora gukoresha ziya mbuga zikaza mu buryo bwinshi n'amakori mu gihugu kubera yuko ushikisa cy'ishobora mbuga nyinshi zaba amaze gukwikana akatari gake nyinshi ziriroje hanze y'u Burundi abakori yo kwinjira mu gihugu aja muri ibyo bihugu hari ziri muri Amerika ziri muri Sweden ziri muri Norvege ziri mu Rwanda ziri muri Tanzania aho ubugwaruka bwacu bafite icyo kibazo ariko bituma twaciye twayivuganira n'aba influencer twaragiye twahora n'amakategori y'abagisha makuru b'aba influencer mu minsi ya vuba kajya kazodukunga duhuye n'abasineaste nabo nyine amakonteni yabo arashira kuri ya mbuga nabo nyine barinjiza amafaranga kandi y'ucoronka uburyo butari buke